abanse kwiyanaza ngo Nowa twugururire, Nowa atoyasije nugaye, basubira kwicuza atako bakigira. Ni Sodomu niko vyagenze. Imana izodukingisha, yavuze ngo banza winjire mu bwato kuko ari wenyine nabonye ugororotse. Nigihe cya Loti yavuze ati ndivyo nshikira gushika kuri imisozi y'ubuhungiro, ico cago cyo kuraba inyuma kitaranshikira. Iramubwira ngo oyaye banza ugende, ndaco mbasha gukora utarashikayo. Imana yaduhakanya. Amen. Yesaya 2:6 iravuga ngo azova ngo bwoko bwanje ngwino ubanze winjire mu byumba byawe uburishije akanya gato kugeza aho ubushangashigwe buherera, kuko ari kwaraviwe azanye guhanira no guhanira bari mu isi bigabitanyo byabo. Amen. Ngo ivuri zogaragaza ibitenga by'amaraso byavuye kuri ryo, nico gituma ibya byose bizogaragazwa. None rero turabaye kaze. Imana imisi y'ubutamenya, imisi mwabigendeyo mutabizi, Imana ngo yayirengagije, nico yadutumye kubayora ngo tubwire abantu bose bihane bahunga uburake bw'Imana, kuko ngo yarashinze umunsi. Uwo munsi turawuhereje ko hariya byashoye Yohana 20:11-15. Uwo munsi yarawushinze kandi ugiye gushika kandi uregereje kandi urihuta. Yohana 20:11 kuzuka kw'abantu bose no guca amateka y'iherezo. Mbona indebe nini ya yera, mbona n'ibyagiyeko, isi n'ijuru biyunga mu nyonga hayo, aho byahora ntiyaba kiboneka. Mbona bapfuye, abahambaye, nico gituma avuga ngo abantu bose bihane. Abapfuye bose, abahambaye, aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri cyo, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri byo. Bacigwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu batererwa mu kiyaga caka umuriro. Ico kiyaga caka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo c'ubugingo atererwa muri ico kiyaga caka umuriro. Mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere ryari vyagiye n'ikiyaga nicari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu umushawuru kuva mu ijuru ku Mana, witeguye nk'uko umugeni acariza umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo, izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo n'ugutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishitse. Ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti, raba byose ndabihindura bisha. Kandi tandika kwa ayo majambo yo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi iramba riti karabaye. Ndi Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Unesha azoragwa ibyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuko n'ico rupfu wa kabiri. Amen. Haleluya. Turi 2:7. Kandi kuri wo naho hazogera ikintu gihumanya, cyangwa ukora ibizira akabesha, atari uwanditse mu gitabo c'ubugingo cawe mwagaze intama. Turahejeje. Yesu agiye kuza, abantu bose agiye ko abantu bose bihana. Azoza rero ngo mukuza aramaze kuza, ngo Yohana ngo ajabona intebe y'Imana. Mu musiguzi 11:9 ava ngo wewe wa musore we, caye muntu wese, nezererwa iby'amaso yawe yifuza, ukora iby'umutima wose wifuza, ariko wamumenya ko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo byose. Muriko muravyumva gahembe? Abantu benshi bavuze ngo abapentekote barigisha, ngo bigisha neza nuko bacagwa ngo wihane. Yaba bose izoguhezagira, izoguha umugisha. Ntibavuge kwihana, ariko umugisha uva ku kwihana. Kuko undi muntu bavuze ngo ubutike bw'undi buraryoha kudandaza yaba atagukondorora. Urumva ugombye umucero uratahana, amavuta utahana y'ugomba, impuzu z'umugore utahana izugomba,
isukari amasabuni udashizeho amahera none hari umuntu yoguha ubutike bwe ngo ubudandaze akareka